sanzwe n'umuhanuzi w'umugenzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi njejwe ibijanye no kumenyesha amakuru no guhanahana amakuru imigenderanire kumwe n'abenegihugu nkongera nkaba umupolisi umunsi rero ngaduhuye mu rwego rw'ikiganiro icyo donc icyo gisata cyacu cyitwa Cellule Communication de l'Inspection Générale de la Police Nationale gitegura ikiganiro cyitwa igipolisi cegereye abanyagihugu dusanzwe dufashanya n'amaradiyo ayo bita radio communautaire radio zishika 11 zikwiye mu gihugu cyose cy'u Burundi hanyuma turafite n'ibindi bimenyesha makuru dukoresha mu gutanga amakuru iwacu duciye mu buhinga bwa none hariho Facebook hariho YouTube hariho site web hariho n'amatwitter n'ibindi akaba n'ibinyamakuru twandika ubu rero murabona abatumire turi kumwe ndashaka banze abari abatubona azobona ngiyi imbonesha kure abo muri bo rero bavuganye Jeanne Twarufisire Gabriel akaba ari jewe mpagarariye imbere y'amategeko ishirahamwe Urikome ishirahamwe gishinzwe kurwanya ibiturire isabwa ry'amatungo ya leta mugabo ababizi bazi ngo nivyo mugabo ico nico no kwita inkofero mugabo dukora ibintu byinshi cyane haba ibijanye no gufasha mu kugwiza umwimbu no kuvuga development iterambere muri rusangi hanyuma kurwanya ubukene kubungabunga ibintu by'igihugu muri rusangi eka turaja no mu bijanye n'ibyo no kwita intwari ibereye la gouvernance muri rusangi ba gouvernance ico bita intwari ibereye mu butungane intwari ibereye mu by'amatora intwari ibereye mu by'imibano intwari ibereye mu by'imico dukora ibintu byinshi cyane mugabo hejuru ishapo ni kurwanya ibiturire n'isabwa ry'amatungo ya leta turi kumwe na kandi nanje nitwa Colonel de Police Ivinda Gilbert kabangejwe umutekano mu ntara ya Muramvya nitwa Ndikuba Victor aba umunyamabanga nshingwabikorwa n'ubuyobozi wa komine Muramvya gume ndonge kandi kubaha ikaze ikiganiro ni igipolisi cegereye abanyagihugu nyakubahwa asekera Urikome yavuze ati yavuze byinshi benshi barasanzwe bazi ngo mu kurwanya igiturire gusa mu gatumisi harimo ibijyanye na bonne gouvernance ibijyanye n'imigenderanire myiza n'abanyagihugu mugabo uyu munsi nagira ngo bamenyeshe yuko twicaye i Muramvya ku mugwa mukuru w'intara mbere ya na komine Muramvya nyene twari twaramutse dufise urubanza rwatikuwe mu gihugu cyose uko iyingi heze hari ibikorwa rusange byatiguwe n'igihugu umugenduzi mukuru w'igipolisi rero akaba yari yaje kwifatanya n'abenegihugu bo mu ntara ya Muramvya bo muri komine ya Muramvya mu bikorwa rusange noneho tuce turabona Urikome niho rero twagomba umunsi tuvuge ku migenderanire iba myiza hagati y'abapolisi n'abenegihugu mugabo tubaze komiseri provinciale mbega umutekano waje gute hano Muramvya muri make murakoze muri make umutekano mu ntara ya Muramvya wifashe neza kandi cyane ngira ngo mwabyiboneye mugishika muri no ntara ko intara itekanye abonye ko abenegihugu bameze neza novuga ari muri make umutekano wifashe neza ariko kandi nubwo wifashe neza ntihabura utuntu duto usanga tuba nk'ututosekaza rimwe na rimwe aho novuga nk'ubusuma bwo mu mazu ubusuma bwo mu mirima ubwo burahari ntabo bideha ariko igihambaye muri byo nuko kenshi na kenshi ababikora dufatikanije na ya makomite ahurikiyemwo bose ajejwe umutekano barafatwa bagashengezwa bagashikirizwa ubutungane mbega ikomine zigize intara ya Muramvya wazitwibutse iyi ntara ya Muramvya igizwe n'ikomine zitanu
harimwo ikomine ya Muramvya nyene iyi dusanzwe turimwo twakoreyemo ibikorwa rusange kuno munsi, hakaba ikomine ya Bukeye, hakaba ikomine ya Rutegama, hakaba ikomine ya Kiganda n'ikomine ya Mbuye. Turiko turavuga umutekano wifashe muri kano karere muri ino ntara. Ikomine ya Bukeye twariko turavuga ihanuruwe n'intara ya Bubanza n'iya Kayanza, mugabo ku gice kinini hagati mu burengero bwayo hari kibira. Umutekano muri kiya kibira ufashe kuta tukunze kumva bitameze neza. Muri make umutekano muri kijya kibira novuga ko naho nyene gushika ubu wifashe neza cyane, ego kuko rimwe na rimwe muratembera mugashika mukaraba umwe twita patrouille. Ego rimwe na rimwe turagirayo patrouille dufatikanije n'abasirikare, hari naho tugira patrouille organize tugafashanya n'abasirikare n'aba bo mu makomite ajeje umutekano uburikiyemo bose. Ukigije ngaho murakoze. Nagira mbaze kijanye n'imigenderanire kumwe n'abene igihugu. Nakubaho maje musirukiye Mustane. Ego Bega uyu munsi umutekano mwebwe mubona gute? Ujeje wa polisi canke ujeje wa sirikare? Ni bande yaje umutekano munsi muvyigisha gutabanyagihugu? Murakoze nkuko nyakubahwa komiseri yabivuze, novugira mu komine sanzwe turimwo ya Muramvya, umutekano wifashe neza, kanatsinda korana n'inyamiramabi ko umutekano turigisha bene gihugu yuko umutekano wabo twese bene gihugu nyamiramabi mbere n'inzego zo gutunganya zikajamwo inkozi z'ibibi iyo zifashwe zishikiriza baje gutunganya kugira babahane. Uyu munsi nuvuga ati abapolisi nibimenye ku by'umutekano. Oya na gato Murabusangiye? turusangiye rwose. Nakubahwa mugejwe ishyirahamwe buriko namwe muremera yuko mugirwa umutekano gute? Mu bisanzwe ni ukumenya ko umutekano ujejwe abantu bose, gusa abantu bakwiye kwigishwa bakamenya uruhara rw'umwe n'uwundi. Mu bwizwa shingiro birabitomora neza. Ibwizwa shingiro rirerekana uhereye mu kiyaga twita preambule ibyo bita les points fondamentaux, ibintu hari ibyo leta isabwa, hari ibyo umunyagihugu asabwa, hari ibyo abantu bose basabwa. Ibyo rero abantu bagomba kumenya yuko mu gice cy'umutekano kirimo baravuga uruhara rw'umuntu umwe wese. None namwe bwo muri oriko mu nivyo nagenda babwire, ndagenda kubwira ngende ku ngingo ya 39 y'ibizwa shingiro kugira ngo abantu bumve ivyari byo. Ngingo ya 39 ivuga iti twebwe tuje mu ruhande rwacu, ivuga iti itunga ry'igihugu ni ntabwo koma umuntu wese, tout citoyen est appelé à protéger la chose publique. Umuntu wese ahamagarirwa gukingira itunga ry'igihugu. Tuvuze rero ko umuntu wese ahamagarirwa gukingira itunga ry'igihugu, hari izindi ngingo zigaruka zikavuga ko umunyagihugu wese ahamagariwe gukingira umutekano. Muga ahantu bigorera ni hamwe, harabitiranye igikorwa c'umupolisi, igikorwa c'umunyagihugu asanzwe, igikorwa ca administration, igikorwa c'umujejwe ubutungane, kuvuga bajya ba magistrat n'abajije, ugaca usanga barabivangatiranya kubera abantu bataronka inyigisho zikwiye. Mugabo nukumenya ko jewe sinshobora gusubirira umupolisi, umunyagihugu nashobora gusubirira ubujejwe ubutungane, umwe wese akora ikwaje, mugabo bose bakorera hamwe mu runani kubijanye n'umutekano n'ibyo zo gukingira itunga ry'igihugu, ikintu cyose bakorera hamwe. Mugabo nkuko ndiko ndabivuga, kenshi abantu baravyitiranya bakabicanganya kubera batabaronse inyigisho zikwiye. Navuze umupolisi arafise akazi kiwe, umujejwe ubutungane no kuvuga rojije canke ro magistrat bajya muri parike barafise akazi kabo. Twebwe nk'umunyagihugu turafise akazi kacu. Nk'akarorero
murabona ibi bijanye n'umutekano umuntu abonye ko hari ikintu yumvise ko hari ikintu kitameze neza icyakora we ntaza kumufata n'ibintu kuko ntafise ubwo ntafise icyo bita prerogative ububasha mugabo acarya akara ujejwe umutekano acarya akara administration kugira ngo bose bakorane nico bita gukorana kw'inzego ni ukuvuga nta muntu afise uburenganzira bwo kurengera uwundi umwe wese akora akazi kiwe murumva nko bw'izwa shingiro rivuga yuko umuntu wese ahamagariwe kukinga umutekano reka tuvuze umutekano urumva abantu tuvuze umutekano abantu bumva ababiba no sivyo vyonyene ndabaha akarorero urabona ibarabara ry'igihugu hari abantu bahora barimba ibarabara murabumva bakagimba bakaribomora hari n'abantu baza guca ibiti by'igihugu hari ibintu byinshi Yesu itunga ry'igihugu n'umutekano iyo itunga ry'igihugu rihungabanye iyo umuntu agiye kwimba ibarabara hari abasubira kurengana ntabwo mwugeze kumva ibujumbura bagiye kwimba ibarabara rigiye ryo mu gatumba bararica kandi yagenze atanakimwize ntimwabonye ko abashinganzi bose baciye bagenda bakagenda bakaraba uyu muntu yagimvye wari ni ibintu byaciye ku maradiyo mwese mwarabibonye mwaravyumvise yari umuntu akomeye kandi wo muri presidence umuntu yagize baciye bamuhagarika baravuga ko ibintu bitagiye yego murakoze rero rindira gato ntunga iyo umunyagihugu yabonye ivyo bintu uwo mwanya ntabivuge uyo ibwirizwa shingiro rifata yuko yakoze amakosa hanwa nk'uwakoze nk'uwimvye bijya bintu murakoze none umunyagihugu muri make twovuga yuko kubijanye n'umutekano ari ni igisho ry'inyamiramazi canke n'ugutwi ajejwe ubwa mbere ni ukubanza abantu batahure tubanze utahure twese mu by'ukuri tuvuze ngo kimwe umutekano ico arico ndabisubiyemo umutekano gusa ntimwumve ivyo bijanye n'abahungabanya baza kwiba baza kwica baza kugira ico kirimwo mugabo umutekano ni ikintu cagutse cyane ico twanze tucumve cagutse ntimubigarukirize gusa kwabo twariko turavuga navuze yuko ugiye kwimba ibarabara agace barabara kwahungabanya umutekano ugiye kwihagarika kwibarabara bijwe n'amategeko ariko kwahungabanya umutekano ugiye konona ikintu cy'igice cyo cyose ugiye kubaka munsi y'insigaza rigizo kizira bari kwahungabanya umutekano tubaze tuvyumve gutyo abantu bumve gutyo kuko hari igihe abantu babishira mu kantu gatoyi cyane mu gatariko bigomba kugenda ico tubaze tucumvika tumaze kucumvikana ko rero niho twumva umwe wese cyahamagarirwa gukora umuntu abonye umuntu atazi ari mu ntara akaba ariko aragendagenda bakabona ko ateye amakenga kuko ntawe uzi kiba kimugenza baca babwira ni ukuvuga bishobora kuvugwa n'umupolisi bishobora kuvugwa na jewe umunyagihugu asanzwe bishobora kuvugwa n'ujejwe intwaro baca babwira babijejwe kugira ngo abo bantu bakukendere hafi turabire nuko turabira umutekano rero nuwa twese nta muntu n'umwe agomba guhara mugabo nunda bisubiyemo abantu ntibumva ngo umutekano gusa nivyo tuje kuvuga ni ibintu byinshi cyane harimwo nivyo by'amabarabara nivyo kutavuga aba batibitiritiri mu ibarabara murabona ega nivyo ni guhungabanya umutekano reka tubivuge rero twibisubire uyu munsi igikorwa twazindukiyemo cyari igikorwa kijanye no gutegura iki mo twibusaganya ko bamujejwe muhanura mustane yego pia igikorwa twazindukiyemo cyo gutegura ikibanza kizoba nk'ikiratiro mu minsi izoza makomine mashasha y'intara twazindutse dukura bijya byatsi bibi kugira batunganye baze batere ubwatsi bushasha n'amashurwe muri kazoza naho baze bashire n'ivyibutso biranga intara murambe canke n'ivyibutso biranga igihugu Perezida wa Rikomeye ari kuvuga ati burya umuntu ashize igitiritiri mu ibarabara umuntu yihagaritse ku ibarabara aba ariko arahungabanya umutekano none mbega uyu munsi mu kwibutsa bene igihugu icyo bariko baradusaba kijanye n'isuku murakoze twese na cyane cyane muri ibi bisagara ari nabyo byatuzindukanye mbega yego turahamagarira bene igihugu bose bumve ku bwa mbere isuku ko ryabo babanza muhira baje muhira muri ibi bibanza rero duhuriramo twese duhamagariye ko twese dutegerezwa kubasukura aho ingenzi zica zibone ko hasa neza mugabo tubibigisha kugira iryo suku bahere hariya mu mihana wabo kuko ntitwababwira baze gusukura mu bisagara hariya muhira mu mihana
atasuku ririya uza gukura imbere ye ahera imbere y'irembo rero twese biraturaba ndetse n'indongozi nkuru z'igihugu zaramaze gufata iya mbere bayibonye Bujumbura mu masoko bisagara hose byo gutuma rero natwe mu ntwaro makomine tuza gufata iya mbere ngo dusukure ibanza bikuru na cyane biri ku mabarabara makuru y'igihugu. Nyakubahwa Rufyiri avuze ngo siko bibona mwebwe mubibona gute? Je ngenda bibona isuku bwa mbere rihera mu mutwe. Ikintu utakigira mu mutwe ntigishoboka. Ico ni cyambere kimwe umugenduzi mukuru w'igipolisi yavuga kijanye na changement de mentalité guhindura ingene wimba n'ingene ubona ico ni cyambere. Ikigira kabiri umaze guhinduka mu mutwe no muri wewe bica bija hanze kuri wewe ugenda utisukuye wewe ubwawe kubwawe ntushobora kuza gusukura ntibikunda. Nukuvuga rero changement nukuvuga ivyo n'urugendo umuntu agira. Nje tubona namubwiye ni aho duhera n'ubwa mbere muri twebwe indani muri twebwe hanyuma ku mubiri wacu hanyuma aho turi hanyuma igihugu niko bigenda. Jewe niyo ubonye umuntu ariko aragenda mu ibarabara ukazobana jugunya igitiritiri mu ibarabara kandi uwo muntu ugasanga n'umusirimu c'est pas normal. Ari ibintu usanga bigoye gutanga. Unyoye amazi bijya amacupa ya kinju canke yakwavi akazobona arajugunya atakiguteye mu maso ahubwo wewe uragiye. Urumva rero nibaza ko ingendo tugomba kugira twese tugomba gutangura twebwe iwacu mugabo tukabona ko ibintu bituraba nama ndiko ndavuga nti urumva umuntu aratwara uno munsi akaba umuntu wo mu ntwaro ukacubona umengo niwe ahubwo bice bimuraba uwo munsi mugabo waza kumuraba ingene yahora agenda ataraje aho hantu ugasho usanga ntiyagira. Urumva twe turi modele twebwe nyine ndiko mvuga aba batwara bagomba kubanza kuba modele ataratwara d'abord kuko agiye kubikora twatwara usanga yuko ikijanye n'umutekano n'umurimo w'usangi harimwo igipolisi igisirikare abatwara abakuri bigambo none ko muvuze ati nibehere kuri aba guhinduka mu mutwe byohera kubatwara canke oya erega sinzi ko banyumvise navuze n'umuntu akwiye kuza gutwara mu bisanzwe asanzwe akora ivyo ntitumubona ariko arabivuga kubera atwara mugabo tubone ne atariko aratwara ariko arabivuga nico niho n'abantu beza bakavyakira neza mugabo kubera bivuze kubera uri muhanuzi wa mustanteri wa buramatari cyangwa kubera bivuze uri matari mugabo none ko abantu bose tuzinanye ugacho usanga ntihora bivuga ntihora bikora ahubwo bajya bihagarika kwa bizo gosani we yagarika kwibarabara ivyo rero nivyo tugomba guhindura. Umuntu wese yumve ko jewe ndo umuntu akunda kugenda mu mahanga iburaya hari ibintu bita managers batarayabona mugabo mwese murayazi ivyo bintu bita bimeze nk'urubura vyera amaneje iyo agiye aragwa mu gihe bita mu gihe cy'ivere basanze imbere y'irembo ryawe iburaya hari neji hari kuko ineze ziranyira zikagira baguca amanda mutazopfa wikuye. Ikizira coco n'ivyo bintu tuvuze guta ikintu kwibarabara guhagarika kwibarabara ivyo bintu ni afite bagufata nk'umusazi nashaka gufata ko umuntu akomeye mugatwe ngahi wacu murabona ko mengo ni ibintu bisanzwe umuntu atiki ntabonye yihagarika habonye bimwe twitare zimondi zubisanga kwibarabara ivyo bintu rero kandi n'abakuru bakabikoraga urumva ugasanga n'abakuru barabikora. Twebwe rero nka societe civile tuvuga tuti abakuru b'abakarorero ntubavuga reka ndabagaruka ariko gasanzwe turavuga ibintu byo kuvyara ku rugero mugabo gacho usanga umuntu ariko aravuga afise abana 8 bakubwira ngo bari bavyakora indaza mukurikira ntibishoboka ivyo bamwo rero ugomba kubaza kutekana umuntu bibanza guhinduka muri we mbere kuza guhindura abantu ntushaka guhindura abantu numbe ndiko ndavuga ugacho usanga ndiko ndabikora none wumva abantu bonye bahagura wumva barakura bakitwengera bakirengana uvuze ngo ndiko ndavuga nkacandi nonga nkabikora urumva ndiko ndavuga ibi hanyuma nkaca ngena nkakora ivyo ndiko ndiyamiriza urumva abantu baca babona ko mengo ni ibintu by'ibifyino gusa. Reka tubandanye kuca tuzindika uyu munsi ibikorwa rusangi iyo gisukuye uyu munsi nabonye urwaruka rwinshi cyane mbere n'utwo two muri primaire nyakubakwa yibutsa akazina Victor umuhanuzi wa mustanteri bega imuramvya ntayigarizwa ariko murambabarira imuramvya twavuga ko abene igihugu bakuze basigaye barumva utwana gusa ku bikorwa rusange canke imbono yabo nuko abana bo bitangura hakiri kare bigenda gute nabonye abana cyane abantu bakuze siguri
murakoze yego nivyo mwabonye abana cyo gituma n'uje mugenduzi mukuru w'igipolisi yavuze ati sindabishimye bose ntihagiye abonye yitavye benshi abapolisi narujya gwaruka mugabo nabo muri uri kome ntubasige kuko nabone bari bahari kandi turagaruka abakuze bari bahamagawe yuko no munsi ivyo bikorwa bateza kuza ari benshi rero byahuranye nuko mu kurarika abantu twaravuga n'abari ku mashuri bene gihugu n'abanyeshuri kubera byahuranye nuko baje n'ibibazo najya mu bacemo nako abanyeshuri baje ari benshi mugabo natwebwe turatera kamo yuko abantu bakuze n'ibikorwa by'iterambere rusange biteza kubyitabira rero sinzi yuko byacibirana n'iki kirere cyari kimeze gutya abo bakuze n'ahandi twe twagerageje kurarika kuko baza kwitabira bino bikorwa rusange mugabo genda bashimira yuko ahubwo mu rera ugaruka rwacu rukunda ibyo bikorwa iyo niyo ndero tobaha bakumva yuko nabo gukunda igihugu umuntu abihera kuva hasi bwo gwaruka bizobafasha no muri kazoza mugenzi wanje arafite kandi kabazo aza kubabaza mugaragara mbaze uri kom mugabo tusanzwe twumva muvuga ibintu bya politike cyane byahindutse mwahundiye imbono ko musigaye buza kwitaba ibikorwa rusange ahubwo ndakubaza mbe politike niko ushatse kuvuga we oya politike bisigurike ibi turiko turavuga si politike oya ndakubaje ibi turiko turavuga si politike urumva kubera abantu batiga badatahura batamenya neza ibintu nico gituma abantu bakwiye kwigishwa hariho politike ni nkigi reka twumvikana hariho politike kinwa n'abapolitisi bagomba havenda haje iyo niyo bita niyo nibaza bashatse kuvuga we havenda haje ivyo vya havenda haje rero ivyo twebwe ni turi muri byo mugabo politike iraba kungene igihugu cyo sukugwa politike iraba kungene igihugu cyo mu mutekano politike iraba kungene abanyagihugu bose bosangira ivy'igihugu atawanje wangura politike yo iraba ukungene twoterera imbere icyarimwe iyo politike nta muntu n'umwe asigara inyuma kirazira ari umupolisi ari umusirikare ari umunyagihugu wese ibyo nta n'umwe atabijamwo urumva gusa abantu nk'uko ndakunda bivuga baritiranya ibintu bagacanganya hanyuma twebwe na societe civile wowe n'umupolisi ntitwakigiye kuturavye ibyo turakubwira ati wabupolisi uko ukora amakosa tukabikubwira uri umushikiranganje uri umukuru w'igihugu turakubwira ati wewe ahakosora kandi tubivuga twisunze amategeko nakubwiye ibwirizwa shingiro twe turifise mu mutwe ngaho no umbaze ndakubwiye kuko ico tugeje tukuriza amategeko nico gituma umukuru w'igihugu tumubwira tuti nyako umukuru w'igihugu ibi kirazira kubikora umushiranganje we kirazira kubikora wewe umupolisi kirazira gukora ibi ndagwakarikaro gasanzwe abapolisi hari gihe dushobora dusanga bariko bashwana n'abanyagihugu kwibarabara tukabwira tuti umupolisi ari hajya kwibarabara ari hajya kwizina rya twese nta munyagihugu afise uburenganzira kumubwira ijambo yishakiye ahubwo ngishe mboneraho n'akano kanya ndabibabwira abapolisi bajya kwibarabara kirazira ko baza guharira n'abanyagihugu umubwira ijambo ukurikije amategeko umubwira kabiri kandi mutariko muratwenga proximité nivyo polisi do gusa ni nziza mugabo kirazira ko usanga ariko bafatana amashati nukuvuga bafatanye ku bitugu bijya sivyo twebwe rero tuvuga tuti ikintu cyose gishobora gutuma igihugu gitera imbere kibamwe amahoro abantu bose babana neza kikwiye gushigwa imbere murakoze perezida wa Nkom ko mwibagiye guhamagarira abantu kurwanya ibiturire n'umunsi navuze muri yamapiriye atanu za nkingi zitanu nabivuze izijya piriye zijya nkingi zitanu inkingi ya mbere yitwa engagement de l'État engagement de l'État nukuvuga leta ko igira ijamwo mu kugwanya tuvuze rero leta sinzi ko mumva icarico leta se barye bashikirangaje mubona haje oya leta ni twese ico bita état nation ni twese nta numwe arimo harimo rero ico bita intwari bereye bonne gouvernance nabivugiye hajya intwari bereye rero nukuvuga iyi intwari bereye ishiguze imbere igiturire n'igisubira no kuvugwa na gatoya ko igiturire kiba mu butungane gatantwara ibereye irimo igiturire kiba igihe muri administration atantwara ibereye irimo igiturire kiba igihe mu gipolisi atantwara ibereye bashize imbere intwari ibereye rero no gusigurirwa nakubwiye make no gihugu hari kibazo gihambaye cyane cyo gusigura ibintu
none ndagwa karori ibintu by'imbono y'umukuru w'igihugu ubona benshi bita ngo ni umukuru w'igihugu mugabo ni y'igihugu niwe yaciyumviriye kuko imbono igira uyizana mugabo imaze kuza ikaba y'igihugu ntibikibiye umuntu uko aba ari kose n'ibirero by'igiturire nico kimwe igiturire n'akantu kamwe muri rusangi nkuko natanguye ndabivuga yuko twebwe igiturire ni chapeau mugabo guhera hasi kuduga ibintu bijanye n'intwari bereye nta namwe utabisanga nta utagomba gukorera ni kamwe muri akica byose erega nivyo navuze mugabo n'intwari bereye kuko nabikubwiye igiturire n'ikintu kiri muri rusangi usanga abantu bakoresha mugabo na ikintu kijanye n'intwari bereye nico kiri hejuru cyane mugabo ibintu byose mwabivuze tugerageje kwibuka murafise ibyo kurwanya igituriye mugabo murafise n'ibindi mukora byo gushigikira imigambi myiza y'igihugu sivyo ngira ngo rega nivyo twavuze urumva harimo imigambi myinshi nabivuze ivyo kugwiza umwimbu donko rite contre la pauvreté ivyo kujanye n'ubutungane mugabo ivyo byose biri mu bice byinshi nivyo no kwita mission spécifique canke les objectifs spécifiques ego uyu munsi rero twariko turavuga ku bijanye n'ibikorwa rusange tuvuga n'umutekano ngaruke kandi kugiye n'umutekano mbega hano imuramvya murafise amazu yakira ingenzi murafise imihana mubamo mbega mu umutekano mucungira gute ku bijanye n'ingenzi murashobora kumenya ingene abaraye mu gisagara bangana abaraye mu mutumba bangana ndabibaza kuri provincial nongera mbaza na nyakubahari murakoze kuri ico kijanye n'ingenzi zigendera intara cyane cyane abaza kurara na cyane cyane abaza kurara bagashikira mu mahoteli ico turagikurikirana tukaraba umunsi mu ihoteli kanaka haraye abangana gute genda kureba n'amaso cyangwa bigenda gute barafise amarogistre bandikamwo ingenzi rero turakurikirana tukaraba uyu munsi habaye arogistre abangana gute baje mu biki kuko muri zijya rogistre barashiramwo igituma bagendeye aho hantu ico baje gukora n'iminsi bazomara rero turabikurikirana tukaraba ko uko babivuze ko ariko biri tukaraba namba kanaka yashitse umunsi kanaka yavuze ko azomara iminsi yaje gukora ibi baca dukurikirana tukaraba ko ivyo yavuze ari byo ariko arakora murabijana n'abajejwe ubutegetsi abajejwe intwaro bo hari aho tubikora twenyene mugabo rimwe na rimwe hari aho tujana n'abajejwe intwaro mwebwe mujejwe intwaro abanyagihugu bibanyu barafise amakaye de ménage yego abanyagihugu barafise amakaye de ménage aruzuzwa aho niho rero dusigara dukurikirana n'ahandi barafise itegeko yuko baza bafise amakaye de ménage kugira umuntu wese mushasha aje bamwandike bamenye imisi azomara n'igituma mbere yaje kuri uwo mutumba aho rero twebwe rero ku mutumba abasanzwe rero n'amakomite y'umutekano hari rero umutekano wabo turabimenya kanatsinda turafise mu nyamiramabi imwe ku mutumba yabita abapare korinere umupolisi abari ku mutumba afatikanya n'abenegihugu iyo bagize ibibazo bijanye n'umutekano kujanye n'ibi mwavuze mahoteli abo turashimira komiseri kominali arafasha bose iruhande yo kuraba abo bantu baba bari mu marogistre barara mu mahoteli niyo biketse yuko hari hoteli iba irimwo abantu bikika mu kizi bakagira ubugizi bwa nabi abapolisi baragenda bakizura bakumuna je ntwara nayo maraporo baradushikiriza ingene vyagenze yuko bajya bita desiregiriye boba bari mu mahoteli bakagira amafuye ya perquisition hanyuma bahejeje baduha raporo y'ibyo basanzwe mweregiriye polisi aca baza kumubaza igituma ari ngaha basanze ari ikintu gishobora guhanwa n'amategeko bashikiriza abijejwe hanyuma je kibazo canje nagomba tugaruke gatoya ku bijanye n'ibikorwa rusange twabonye ko hitabiriye abantu bakiri bato cyane hamwe n'aba bantu bakuze abo twabonye cyane naba bo muri Orcom hanyuma je nagomba kubaza mbega mwebwe nk'abajejwe intwaro ngaha anye imuramvye ku bantu bakuze batitabira ibikorwa rusange mbega hari ibihano vyoba bihari
kugira ngo ejo nimba nk'ukuze atitabiriye ibikorwa rusange yumve yuko azohanwa canke naho atabihari babandanye bibereyeho uko nyene batitabiriye ibikorwa rusange ku bwanyu biri gute? ku bwacu abo bantu batitaba ibikorwa rusange tubanje ubwa mbere kubwa iyo nyifato. Ibikorwa rusange nk'uko mu byumba ni bya twese, muto mukuru mutamakazi, twese twamaze gushyira ingufu hamwe nk'uko mwabyumva. Ni kibiri nta muntu n'umwe atasabwa kubijamwo. Rero abo bantu batabyitabiriye ibikorwa rusange ibyo twebwe kubahana ni nk'amande twobaca n'amande muga tubanza kubereka intumbero n'ibyiza biri muri ibyo bikorwa. Hajya rero mwabonye nuko benshi bari bambaye, mwabonye ko twambaye umwe wese yambaye impuzu yavanye muhira. Byari bigoye kumenya ati haje bangahe hasibye bangahe, kandi twahuriye abapolisi mwabonye kubera bari bambaye uniforme. Abenegihugu mwabonye umwe wese yari yambaye ukwiwe. Bajya bana batonya nabo batiza kuboneka ko n'ugwaruka, kandi tugashima nuko baje iyo twatanguye uwo mutima bawukuranye bakiri bato, bizobafasha no mikazoza. Ariko rero ndagarutse kuri abo bantu bakuze cyane cyane bo mu bisagara biragoye aho tuba tuja mu mitumba burya babyitabira rwose. Abantu bakuze baraza kubera ari gisagara, usanga bamwe bama bafashe ingendo z'imanza, abandi bakasiba kugira basibe batabona iyo ntumbero y'ibyo bikorwa turiko turagira. Ariko nibaza yuko nyakubahwa amatari mwumvise ingene yavuze kijya kibanza kubera kigiye kuba nk'ikibanza cy'iratiro kandi kikubwa mukuru, nibaza yuko buke bazobyitabira, kandi tugenda twe gushiramo ingufu mu kwararikira uza gutegura kya kibanza aho muri kazoza muzobona abana n'abakuze eka twese turiko turakora rusanzwe. jewe nari mfise ngomba kuvuga kuri ibikorwa rusange. Mu bisanzwe jewe ndakunda nagumye murana nkorera ibikorwa rusange mu Kayanza, je mvuka Imatongo. Namaze kubuza kubikoraho nk'inshuro nka zishanke zitanu. Musitanteri ari we yaturaritse, ndamaze kubikora mu ntara, ndamaze kubikora i Bujumbura n'ahandi iyo tugiye mu bihe nk'ibi tuja mu ivyo bikorwa. Ikintu nabonye kandi ibikorwa n'ibintu byatanguye kera, burya kuva ku ntwaro zaheze kenshi, kandi n'ingwara mbona iri mu gihugu ikwiye gupfugwa cyane. Ibi bikorwa babishira kenshi kuva kera bashiramo ibintu bya politike. Nico gituma je navuze mbonyemo umuntu yambaye impuzu y'umugambwe aje kuba rusange kwa gatandatu cenca mbagaho nkaca ngenda mugana genda kubaza rindira mpeze ngaho nyene ababirarikirana babishe mu bya politike canke n'ivyumviro bisanzwe biri mu bantu n'abantu. Hari ivyumviro biri mu bantu kubera ivyo bagiye barabamo kuva kera, uravyumva? babishe mu bya politike kugira babikunde canke babya oya abanyepolitike bo babona bavuga atanu hakoraniye abantu benshi, reka dushiremo agaturufu kacu hanyuma tugire twiyamamaze. Oya uno munsi kweri byagenze neza. Muganda nabwiye bura matanda bwa nti iyo mbona umuntu yambaye impuzu y'umugambwe je naca ngenda, kuko ibi iya kirazira ko babipolitiza. Ibi niba bigira ibintu by'igihugu twese tubikore. Ni polisi cegere abanyagihugu, kandi murasanzwe muzi yuko abapolisi dufite inzira igororotse ijyanye cyo gituma tabaje nta bya politike tujyana. Reka cyo gituma tabaje kubera abapolisi bari benshi mugabahandi barabikora. Mugabo rero kugira ngo twanshe kubandanya kwire ntabwo kwikira nagira mbandanye ndabakingurukira mugamazi guhera kuri mwe byo mukuru wa FOM. Murishimye imigenderanire mufitanye n'igipolisi? Tuba twicaranye tuba twicaranye yabitahari mwiza. Ejo bundi hamwe batumira mwoza mu kiganiro nk'iki kubera iki tutazoza. Mugabo namwe yarige mugira amakosa, ivyo nimuvyibagire. Birashika mukagira amakosa mugabo n'abantu ni bisanzwe. Oya ntavyo ndababona namwe mugabo harabagahora baderapa bakagira amakosa rimwe na rimwe mugabo voilà nusome haderapa umuntu haderapa ego ubwego no oya mugabo nagenda babwira yuko igipolisi cy'u Burundi uri kuraraba neza ingene bariko baraza, urabona yuko bariko baraza ku nzira nziza, kuko
ntitwibagire historique, ntitwibagire iyo cavuye, ntitwibagiye yuko hari abantu bavuye mu mihingo myinshi. Ahubwo je novuga ko muri abagabo kwera uravye iyo abantu bamwe n'abandi bavuye hanyuma ukabona intumbero bafise. Je namaze imyaka myinshi cyane cubwirwa nabo, urumva ndabizi neza kandi n'uyu munsi barabacumbereye cyane gose. muri numva umutekano Nakubwiye nitwa norumva nkigijwe n'abasimu mu nkiki bizamunkigije sibandi ngaho. merci beaucoup. Reka tubaze nyakubahwa hari turabakenguruka ikona mwashoboye kutwitaba muri kiganiro igipolisi kigaye abanyagihugu. Ejo bundi muzogaruka kandi ntangorane muri imigenderanire mufitaniye n'igipolisi hano Muramba. rwose imigenderanire ni myiza rwose kuva ku nzego zo hasi gushika kuri aba barongoye. Ikimenyamenya nk'uko umukuru w'abakomeye bivuze mwe mwantumye ko yaba imigenderanire atari myiza sinari kubitaba neza. Ego nari kubabwira ngo mbwire akamo muteye mugabo mbona byishimo abivuze. Reka mbaze komisiyoni uyo ikoze kuri cyane cyane aba bantu bagije intwaro abandi b'igihugu birakorohera cyane. Epfo cyane biroroha rwose iyo ari gikenewe turakivugana kandi kikagenda neza. Mugabo bavuga ati bimeze neza nta nyambura gahonzi wabonye isinzi twivuga ko abantu baje ari benshi akamo mu batera rero kamusha. Murakoze na jewe se ku doka kanyu zo gutumirira abenegihugu bose ko kwitabira ibikorwa by'iterambere rusange haba mu gisagara haba mu mitumba hose ko ibyacu. Ibyiza biri mu bikorwa rusange tubisangira twese atanumwe avuyemo. Rero turizeye yuko hanyuma nk'uko mwatwibukije utazobyitabira na wenyine intwaro izoraba ico imufashisha amategeko avuga kugira wumve yuko ibikorwa rusange ibya twese, si iby'umugambwe, si iby'umukuru, si ibya musitanteri, si ibya buramatari, ibya twese umwene gihugu. Nawe rikomo yabi urabona yabitabiriye. Reka naje ntera kamo jewe kamo ntera kandi ibi bintu ndabasabe mwebwe mugira montage ntimubikuremo mubishiremwo mubigumizemwo. Abanyamugambwe baze barategura ibikorwa byabo by'umugambwe mugabo baje mu bikorwa rusange nk'ibi nibaze bambaye impuzu nk'izabandi bose bambaye. Urumva ivyo ndabwiye bajejwe intwaro nukuri mubibwire nabona amatari n'abandi. Jewe no gutwara umugambwe nkora ndabimubwira ujye munyamaguru mukuru w'umugambwe SNDFD n'abandi nibafate ibikorwa rusange baze kubikora mugabo baze batambaye ibintu bimenyetso by'umugambwe biranga imigambi. Ivyo bintu sivyo kuko abantu bari mu migambwe myinshi hano amatari muri yo. Rero bagire je ne ukamonotera ibikorwa rusange ntibareke kubipolitiza babigire ibya twese. Oya mwebwe no oya mwebwe sico kimwe mwebwe kata mwebwe erega nakubwiye baje babikora kugira ngo ejo babigire mu politike mugabo na politike muri mwe ya ivyo sivyo yakwe. Rero nkabwo kandi nkamagarira abantu bose ko bokumva yuko igihugu idashobora gutera imbere haba tuvuze gutera imbere n'ivyo vy'isuku birimwe n'ivyo byo gukorera hamwe birimwe bituraba twese nta muntu numwe agomba gusigara inyuma. Ivyo ntibize biraba bava ngo nivyo mugambwe nako oya byo sivyo. Mugabo nagena abasabe mubutse utuntu dutatu bigeze kuvuga namwe bigeze kuvuga muri societe ibikorwa rusange guhuza abantu. Nakivuze reka ndagisubiremo navuze ni ibikorwa rusange bifise ibintu intumbero zishika kuri zitatu zibiri nyamukuru. Intumbero ya mbere nuko abantu bahurira hamwe bagakorera hamwe kuko bifise akamaro kuko ikivi kisha kiduga n'ibintu kuva kera kuva ku bami byakogwa ikintu bita gihinda kibiri abantu barahinda kibiri ico ikivi kuva kiduga n'ingoga abantu bagaduza ikivi kare n'ingoga kandi ico ni cyambere cy'akamaro. Ikigira kabiri kibikorwa rusange haba ikintu bita cohesion sociale no kuvuga abantu baja hamwe bakanywana abantu bahuriye ku kivi bakiyumva namwe nico gise kunywana. Abantu bahuriye ku kivi bijya bintu by'amajambo atacamaze ntibisubira kuvugwa. Eka mugabo zora abantu iyo batacu bariko barakora bahuye bavuga ibintu ataco binabiri usanga ra cohesion nishoboka. Burya ibikorwa rusange ico kintu kirabigira kwa kamaro. Ikigira gatatu erega abantu barahana makuru. Urumva murabona ko ijambo rivugwa abantu barahana makuru hanyuma
n'abajejwe intwaro n'abandi bakavuga hanyuma umuntu wese mbere ashoboye no kugira icyo avushikiriza agashikiriza ko naje mwanze ko nafashe ijambo ni ukuvuga yuko rero ibikorwa rusange ni ikintu gikomeye cyane mugabo kugira ngo byose bishoboke ni uko abantu boronka inyigisho abantu bakumva ko atari iby'umugambwe ko atari iby'idini ko atari iby'umugabo ari ibintu bituraba twese hanyuma mugabo akareka kubipolitiza kuko nuko nabivuze ko niba guma bipolitiza bizoguma ifuka wonga ngamuke mubona ifu yaje twiteguye kuva itanguye gukorwa nta yindi fu numva no kwifuza gusoma umuryango uyiriye no kuri nta yindi wose uragusoma kuva ije ishitse nta yindi ndasura gusoma akirika wacu Nitwa Niyonzima Dieudonne umudandaza waho muri komine ya Bukeye nkaba kuva ntanguye kudandaza ifu y'ibigori kuri abakiriya barayikunze rwose cyane iyi fu ikorerwa ngaha mu Bukeye yaje itwara ikibanza izindi fu zose zari zisanzwe tudandaza Fermente Gredo Runyami ibakorera ifu y'ibigori nziza cyane abayifunguye n'abayidandaza nibo babishingira intahe si ibyo gusa kuko n'aborozi ntiyabibagiye ibakorera ibyo kurya by'ibitungwa bimeze neza cyane mbere n'abakeneye korora ingurube ibafitiye imbuto nziza cyane za zindi zigwira nk'aka kanya zimwe zibyara hagati y'ibibuguru 15 na 20 mubakeneye muri Fermente Gredo Runyami akura kuri 76 66 ubusa gatanu ubusa aha Fermente Gredo Runyami muzoba mumbarira